tubaramukije aho muri hose abakunzi ba Sisi n'abakunzi ba Stone. Today we've got a big opportunity to have these guys around. N'abantu baduha vibe buri munsi iyo dushatse kumenya ikina kiriya cyane cyane kujyanye n'urukundo rwabo n'urukundo rw'ikindi kibano. I mean some love from other side. I mean uno munsi turafise Sisi na Stone twabagendeye muhira nkuko mubibona. This is the place where they live. Kini mubibona aba hantu heza. Si bwa buzima bwo fakinga like some guys I cannot talk about, you know. Ndabazi urumva kenshi twamatwi proudinga we live somewhere where there is a good location ariko ugasanga no beshi man. Uno munsi nishikiyeho Stone na Sisi baba vraiment nasanze ibintu bimeze good nkuko mubabona ingina ari babiri. Stone na Sisi reka kwanza mpere kwanza ku ruhande rw'umugabo no vuga umugabo kuri uno mwanya. Stone so musore Nasikiango ready first nasikete malady. No, ladies first. Ni some rules in the government but not here in the camera. Okay. Stone mbanje kwanza kukuramutsa. Navyo ndakuramukije sana the hunter killer. Neza boda. Agenda shima kabisa. Ndabona umunezero ni wose every day. Big lady, no vuga big lady. Bavuga first lady ni mugore wa mukuru w'igihugu. But there is a question mark. How can I cannot for me yene ni first lady. Abo dushingiye mu gihugu cyose ubonye ne first lady acaza umukuru w'igihugu ariko kubwanje. And she's the first lady to me. If we talk about the country's laws, the country's law, we vuga yuko first lady is ari umuka president. But for your side, you can consider your wife as a first lady. Okay, ico kirazo. Hama reka ndamuramuse Sisi na Masoni. Masoni yanyishe umwana w'indero. Ibyo ni ubivuze but your husband naravuga ikintu. Reka turase ku ingingo. Today reka dutangure igice ca mbere kuko dufise ibice byinshi dushobora kuganiraho ku bijanye na lifestyle, how the stars live. Kuko abastare benshi baba mu buzima bwo gufakinga. Now we want to know the truth about them, okay? Turavye rero dutangure kuri Stone na Sisi. Nkuko namaze kuhishikira benshi tuza nishikira iwabo. Apana kumamagarira mu mihana ngo Sisi tuze duhurirana. No, I want to get to your place, okay? Hama ikintu ca mbere na mbere nashaka kwanza kumenya Stone ninde. How can we take a Stone as a Stone tuzi ngaha mu gisagara cha Bujumbura, Stone mu gihugu? Stone ninde? Okay. Stone ni kandi umuntu yakuze mu buzima bugoye cyane pe. Ako ubuzima bugoye bwagiye umurezi cigwa bw'ukuntu agomba kubirinda abandi bantu kubera ko ayo usanga babantu duca mu ubuzima bugoye byo bigaca birangira uvuga ati nimba naraciye mu buzima bugoye rero reka naje numa abandi bantu bagira yani nabo nyene buvu kungera ubuzima bugoye ariko rero ndi kandi wa muntu yani ubuzima bubi naciyemwo cyane bwankomeje kugira ngo mbaje kubarinda abandi yani abandi bantu kuko nzi neza yuko nimba je narabirokotse araho usanga ari abandi bantu badashobora kubirokoka. So rero Stone ni kandi umuntu araho ubona gusa akunda gutwenga. Stone ni kandi umuntu atazi atagira ayigeragira impamvu yo gushavura ariko bidasobanura yuko ntarakara. Sinzi rero nimba batandukana yo gushavura no kurakara. I don't know. Then Stone agabari kandi umuntu akunda umuryango we cyane kandi anawufuhira kubi. Nyene ngivyo kuno kubona ugerageza ku describing Stone. Okay, tukiri ngaho nyene tarasimbira ku ruhande rwa kabiri. Hari akantu heraheje uvuga Stone ni umuntu akunda umuryango wiwe kandi awufuhira kubi. That's mean if there is something happen in your family, you can do whatever things you want. Nashobora gukora icyo cyose bari cyo tuma numva umuryango wanje gumutekanye turabona.
Okay, nkingire mwumvise Stone wa Sisi yamaze kubabwira uko ateye, uko yifata mu buzima bwiwe, but harashobora kuba hari abandi bantu ku ruhande bazi Stone maybe avuze ibintu bitari byo nk'ingene tumuzi. Rero muri commentaire hari ahantu wandika bitakugoye ukandika ukavuga Stone yarabeshe kuko Stone tuzi, Stone ameze ukunuku. Urafise description you can describe to your friends. Ingene umuzi. Ukavuga uyu mugenzi wanje ndamuzi ukunuku. Maybe Stone arashobora kuba tubeshe kuko nawe nyene si ntungane. He's a human being. Stone amaze kuja ku beri kamera bari ntungane cyane. Ni kuvuga ntabesha. Okay, reka rero twinjire ku ruhande rwa kabiri. Mushikanje ngaha ariwe Madame Stone. Madame Stone. Ni Mama Ndebega, Mama Moon is man. Mama Moon. The Moon. Naho nyene turaza kuwashika naho Moon tamubona ariko muraza kumuhamagara. Niba ari umwana mwibye gusa mugenda kumutora kuko gukora prank ngaha. Urumva. Reka basi tutangure kwanza kwa mama wiwe. Sisi n'umuntu nyabaki, Sisi n'umuntu ateye gute, Sisi twomufata gute muri rusange? Mana yanje. Kibazo kiragoye. Uraraba ntubeshe abakunzi bawe kuko ingene bakuzi ni gutegerezwa kwivuga. Okay, let's go. So Sisi n'umuntu yakira ubuzima bwose bwaba bubi canke ciza canke bwiza, kandi yakira byose bibi canke byiza. Umuntu yaganira amajambo abantu bashobora kugwa ayandi mazina canke bakakibaza ukuntu bose Sisi aravyakira. Sisi n'umuntu akunda umuryango, ibindi n'abantu. That's all. Ariko umaze kutubwira yuko Sisi n'umuntu akunda kwiyakira, kwihanganira icyo ari cyo cyose, mbe ni ku mugabo gusa canke ku buri muntu? Kuko kwihanganira urashobora kuba wihanganira umugabo wawe ariko ku bandi ntubihanganira. Kuri buri muntu ari we wese. Okay, reka dutangure ku mugabo wawe. Ndafise amakuru nimba atari ubeshi ndi kwibesha. Umugabo wawe misi heze ko turavugana sinje kubateranya ariko ni ikintu wenyine arakizi kandi si ikintu cyoteranya umuryango. Ariko avuga yuko ari gupanga umupango wo kujya kugura nimba ari mu Nyawunyegeri hiyo. Wewe nka Sisi ngene tukuzi kweri uzokwihanganira umugabo gutwara hari agira gure parcelle mu Nyawunyegeri? None se ahantu sinavuze ko atari ahantu. Nyegera sigari umuji. Some guys baravuga jewe sinshobora kumuvinga from town to other side. So okay, kurande gwanje urabona ngaha turi kera bavuga ko bahari imiceri aho mucarama, kera bavuga ko hari bahamba abantu, bavuga ko umuntu wese yari afise amafaranga atifuza kugura ngaha mucarama. Ariko uraba ukuntu ameze buri muntu wese afa kuhitenga ngo agira gure mucarama, sivyo? Kandi kera barahagaye yabona kumenga ntibuhagura mu gatunguru hose ivyo kuvuga uhaguze waburi wa muntu waguze iyo jane yuva, sivyo? Rero Nyabunyegeri ni heza. Ariko abakunzi ba Sisi na Stone bari kukuraba baraza kumenya ukuri nimba uri kubabesha. Ukaba umugabo agutwaye hariya mwinje mu nzu ukamwereka yuko utakunda. Ari wanje vraiment n'amahoro menshi nubwo yintwara hariya nyerukoro. Okay, Kuzaria nitwohaza. Sisi nitumufate nk'umuntu akunda kugayana, maybe ayubaha umugabo ariko akagaya abandi. Jesse ngayana pe. Bakunzi ba Sisi na Stone ndibaza munamuba. Okay, let's go to the point. Point yuno musi cyane nashaka tuvuge tutabeshanye. Stone na Sisi turazi cyangwa abakunzi barazi yuko muri mu rukundo mukundanye imyaka myinshi. Nk'ingene baguma babona ku marezo sociaux ibiki nibiki.
ubu bijya mukora mu marezo sociaux is it real canke mu faking abantu kugira ngo mwiyagurire urubuga? No, sinzi kubera ko kuri social media dupostinga ibintu bitandukanye. Amwe ndikirara, ahandi nakari kirara, ahandi ari naga, sinzi rero exactly muri ubwo buryo. Uburyo ushaka gushingirako n'uburyo ubuhe? Stony arashobora guhamagara tugaragara muri Nick Drip, soko tugaragara muri Raji, soko kandi turagaragara wenda no muri Senga. Sasa rero sinzi nga dusobanurire abantu gute. The points turiko tushaka gutahuza abantu. Turatumubona Stone muri Nick Drip. Some caption zirerekana yuko Stone ariko arafightinga, bari nituzi yuko yagera ama prank cyangwa ibari real. Then we want to know. Bijya muba mukina hajya ni is it real or muba mushaka kuryoheresha abantu? You know, some guys are complicated, you know. But everybody can fight. Everybody can fight. Kandi rero nivyo biba biri muri bimwe biba bigiza abantu. Kuro. Ntabwo turi intungane rega. Kandi exactly la majority y'abantu benshi turemwe muri nuze. Turemwe mu bugome. Ago kuba abana beza n'ibintu twihata gusa kugira ngo tugerageze isene kura ko umunsi canke kabiri nyene yede. Yani imisi ibikomeze guhera yose. So bisigura ati rero wenda turashobora tubona nk'ubu tumaze hafi nk'imyaka 3-4 imyaka 4 turi kumwe na Sisi, right? Basanga muri iyo myaka 4 twakomeye tugenda duhata kuba abantu beza, bikaba arizo bintu byacu bigenda bigaragaza n'abandi bantu juste ko turi couple nziza. Ariko la majorité ni nyuma y'iyo myaka 4 turashobora gukora ikintu kimwe cyonyine ku munsi umwe kikaza kwangiza izo bintu, yani twamaze yani bwa bugome twagenda duhishahisha kwa kutagira indero kwacu bwa buraya bwacu twagenda duhishesha muri ya myaka 4 tumaranye, bidasobanuye yuko tutobikora. Nyene reka tuinjire kwanza ku ruhande rwa kabiri. Maybe ibyo dusobanuriye madame arashobora kuba bisobanura ukundi. Sisi wo bivuga ku iki? Is it a fake life or just we are doing this for entertainment? Umugira kubera entertainment. No, muchamba kitu nabwo faking a life, because I remember even when we create our first channel, twakora channel yacu ya mbere. Twakoze video ya mbere ibuka twapostinze tuvuga ati abo turibo. Urumva exactly bijya bintu tuvuga kuri nuze nta gihimbano na kimwe kiba gisanzwe kirimo, kuko arizo bavuga ati ngo ngo ababanyi bashobora gusobanura everything, urabona. Kandi urabona ngigano giye gutangwa ari na ciza cyane kugira ngo tumikingeshe uvuga ati bano bantu kuntu asanzwe babaye ucuhera kuri bano babanyi mbega kuva bamaze kwimukira nganya Stone NCC mumaze kumva bajyana ugwara, bamaze kumva batukana, cutugwereza n'amanuze hano hose twagiye tuba, ucugenda wowe bibarize wenyene ku giti cawe. Kandi cyo bari kiganisho yani kitari giye gikugwa no muri mu Burundi, ureno urizani ahantu twagiye tuba mu babanyi bose. Stone yarabaye ngana Sisi ego tubwire bari babaye ubuzima nyabaki bazokubwira ikirico nyine batuziko yani Stone na Sisi ni kandi aba abantu usanga yani Sisi yatetse imboga ateka ubugari acumba ubugari, kuko Sisi yo nitwa nabanya atazi gucumba ubugari bunini. Ubwo basigaye turose n'abashitsi akona kantu urumva turose n'abashitsi ni je naca ncumba ubugari ko je nakuzi wacu batwigisha gucumba yese. Ubwo dufise abashitsi benshi yaca ateka imboga je ngaca cumba ubugari. Ko ivyo nizo bintu byonyine nazogenda bakubwira exactly ahantu hose twagiye to umva. Ntabwo twize dufakinga ubuzima, kuko ndibuka iyo video twayikoze tuba mu kamatera bro, akamatera ka 1m40 kangano kuwundi, abona tukabana iyo video ivo yani aho hantu nyene turara kujya abafana bibaza ati aho twa tumaze no gukora film mwanya nka siwe yarafise n'izina rya danger. So ati none aho hantu niyo hantu barara umuntu acarabishura kandi twari no muri chambrette acha uwo umuntu acabishura ati nibo baribo, niko titre yanavuga nibo baribo. Umva ntago twigize dufakinga ubuzima bwacu pe, naco gituma kubiri kose turushiriza kuvyakira. So nimba tuba nonga turakira buno buzima ko nubundi bwo hasi cyane twarabwakiriye, bisigura turubwo tuzorongo bwa high cyane nako nyine tuzobwakira, kuko ntago twigize twigira abo turi. Okay, bakunzi ba Stone na Sisi, let me say love is not caption. Love is reality. Reality between lovers. Okay.
iyo mubwizanye ukuri biba ari byiza mukaba muri ya life umugore yishimiye n'umugabo yishimiye murumva yuko baciye mu buzima budasanzwe kandi ingene mwabiyumvira yuko ibyo bakora n'ama prank bariko barabibabwira bibasiguza neza. Stone aheje kuvuga akantu ngo ndashobora no guca mu babanyi kubabaza. No, this is my secret. I know. Abantu ngiye kubaza kugira ngo murashobora kuba mubana n'ababanyi mukababwira ngaha niba twimukiye ngaha we live in prank. Rero ntidushaka yuko umuntu azuza ngaha kubabaza muce kudusesera ubufu. No, I know. Ariko uno mwanya abo bantu twatuzi kubaza ko tubaza ico kibazo. Uno mwanya washobora guhamagara biri gute Stone asisiye. Kandi bari ivyo bintu byoratwika cyane. Exactly. Seriously. Kubwire murashobora kuba mwari ibikiye mukavuga. Oh yeah. There is some days will come. Abantu barashobora kuza ngaha muri iyo minsi bakaza kubaza. None twasha dutanga n'ikibazo cyari cyo twasha. Simwanda kwandikiye kandi yitwa nabyo no kuri social media ngubwira Anta vraiment kaka tugiye kurara inzara dufashe bro nimba ufise kunuko nyitugira uko buretse kwanza buretse nimba ivyo no ubasha kubivuga kuri social media yukunda banaraize kandi nkahura ndare bigushimira kuba ujya munsi warankuye muri bari chambre 11 umva rero nta kindi kintu kuko ikintu cyose kituma abantu ubigira abo bataribo no gushaka yani ngo kujifikia aibu watakufanga bazopfa ko nta muntu yishoboza muri vyose. Okay, ico ndacumva ariko cyane Stone na Sisi hari abantu bakora ikintu kuko baba bafise ubuzima bubi. Maybe they want to test that person. Maybe afise umutima mwiza cyangwa mubi akavuga let me test him. Okay, ariko ntibisigura yuko ngo ubukenye maybe urashobora kuba warambwiye jewe meze ukunuko ariko ukaba ushaka kunestinga twebwe nabo ushobora gufakinga live. Reka turekane n'ico kibazo kuko hariyo byinshi kandi abona Sisi nawe nyene ariko avuga mugabo wanje kumengo ariko avuga reka tukumve rero wewe mwumve script ichanzo chocho Kwegwesha nimba Stone kwanza je noshobora no guhisha nkavuga ati jakano vraiment ko umenga ko niri soni kuvuga kubwira umuntu nkamugurukira ariko yunye yavuga ikintu uko kiri ntazi guhisha icabarico sivyo rero navuga ko nta kintu ndasha mu buzima ikintu tukivuga uko kiri ataco twibikiye ataco tunyegeje cyangwa ataco twisha abantu. Eko. Bakunzi ba Stone and Sisi ndibaza muri ko murumva mu kanya turaza kuja muri life background, okay, to know ibiki biri inyuma yabo y'ubuzima bwabo ariko ntitubibabaza bo hari abandi tutegereza kubaza kabisa kandi ni cyiza cyane pe. Murabazi bajya abantu mubazi mu buhe buryo urumva ibintu nk'ibyo hama turaza kumenya Stone na Sisi bo bonyene ubu jewe nta muntu uzoza nkurikira mwibarabara no ngo saga kuri office kandi office wabumba ntuga faking a life ni dushaka kuba nk'aba novuga aba Tanzania. I know some guys in TZ usanga umuntu ariko arakubwira ijyanzuni yanaka ndibuka igihe kimwe Zuchu akicinjira muri WCB bamupangiye inzu nimba ari bahita muri Man City. Yeah, I think yari ngaho rero hariyo bajya bita aba brokers ni nk'aba commissionaire urumva nibo bajeje kurondera izo nzu. Rero muri Tanzania ngene bapanga ntibariha inzu ngo ku kwezi bari inzu ku mwaka cyane zijya nzu nini. Rero umaze kuriha inzu nk'imyaka 2 umuntu yibamo umwe ngo ni gwawe. Rero bakaca bafata bagakoresha n'ibipapuro mpimbano byo kuri social media gusa ariko atari bya real. Okay, ugasanga umuntu ariko aravuga ngo naka yaguze inzu yini ariko hageze yaho byaka ukaca wumva ujya mu broker nimba bamwimye intuze amahera yiyo ukaca avuga no, that house is not her. Okay, it's not hers. Arapanze yariko faking a life. Natwe mu batstari bacu ntidushaka ku faking a life. Uno munsi ukabona umuntu yambaye amasheni y'umuriyoni hamugasanga mu buryo bundi ariko aragusaba 5,000 man. How come ushobora kwambara isheneti y'ibihumbi y'umuriyoni umwe hamuka buri kurasaba sense
oya ibyo bintu sibyo tuze tureka gufakinga life ariko Stone wabwije ukuri hariyo case zimwe muramura inoti ariko kuvuga yuko mcana birashika ubu nashimwe ubunye turambara tukabegwa because me ntago nigeze fata ngo ngende gutiza ngo jongo radio baramamaga ngende gukora ikiganiro ngo nifike nazima ngo nende kanya basije bazibona nakaraza akwaje nishafula kuno na unaona ule kan kisu jamaa bashaka basabi arona mbya kaburego uko starima acha ikora kubasha ngambia kaka mie ndakuya kuuzi yangu uo nizipeleke hapana kunivalisha nirudishe juu kesho na kumbana utakwambia bali kwa unavale nguri vale siku bro kuna tisha sana kisha kwa kuchukua tena utana ushaiuzisha unasana dramatindo na ifa simena fezereka unaona sivyo gushaka gufakinga ubuzima ntabwo biryoshe kuko yani umuntu ku giti ciwe abavuga ati kwa nidanganye kwa John nikishasema kweli habatani huwa hakuna mtu mwatanifungisha sasa kwa ni impamvu yo gutuma rero ngenda gufakinga ni ntayo yeah people in comment mu commenting kuri ibi muri ko murumva ku bakunzi banyu kuko ndaze ni byinshi mufise byo kubabaza hama rero muri zi commentaire muri ko murandika muza kwandika munsi jewe nzobazanira urubuga nzobazanira laptop nabo nyene biyishurire apana je nishure bonyene bazokwishura kuko ari ibibazo byinshi mubafitiye iki gipindi kitenda kwa viral nimba kweri ibyo bari ko baravuga rukuri jewe nzobazanira bishure commentaire kandi commentaire ntimwitinye mubabaze nabijya byose mwahora mufitiye amasiko mukavuga Stone and CC this life in social media is it real or fake rero ni kuba makini rero ngaha reka rero tugende kandi kabazo Stone and CC ndibaza ngaha ikimuraza kucishura mwese Stone and CC batanguye urukundo mu rukundo barinjira mu kubana mbe mwigize gukora mariage kandi mariage yanyu imaze imyaka ingahe izo zimaka la 26 zo kumunana muraba mufata amatariki mwakoreye kubugeni murumva bagenzi banyu apana bijya bakubaza ukatutangura kwiyumvira ngo ne mariage yawe uyibagira gute burya kwibuka ni fete itibagirwa nitariki uca wandika mu bwonko ahubwo igihe ibintu biba byaratanguriye ko nico gihe umuntu batagomba kwibagira nana kubera ko bivuga ngo tugire umva umwaka uzokwira ariko tuvuze ko tumara imyaka 4 tubana bisigura ati ari imyaka twabanye tutaragira izo ebozo z'ubugeni cyane okay Stone and CC ni kubera iki nabo bagije ico kibazo tuzi yuko most of people especially abaririmbyi abastar muri rusange bavuga yuko umustar amaze gukora mariage ni nkuko aba yisubije inyuma mu kwiteza imbere mu star bwiwe mbeo wabifashe gute ukimara kugira ubugeni ni wiyumvire gukwitinga something that's like ukora ibintu bya social media ukavuga jewe ngira ni sunge ku muryango wanje kugira ndondira akazi nkore something like that urabona nk'iyo social media yonyene twebwe nta kintu kimwe kigize kiduhindura kubera ko kama mie nikina gusa film umwanya itumaze gukora ijya channel ya Stone and CC je gituma twashe twibrandinga nka couple abona umva nta kintu kimwe kigize gisubira inyuma bijya byo kugira Tasville no kuri Tasville ndibukana nabi nabivuze ati bino bintu dukoze sizo tuma ndagukunda kuko urukundo we nagukunze gwatanguye kuvana mbere bino tutaranabikora karabana so nta kintu kimwe kigize gihindura kandi impamvu na film yani ino industry cyangwa body social media tushobora kubigabanya kuko biri mu bintu bimwe pe sinobeshe biri mu bintu bimwe bishobora gutuma wenda tubasha kuri inzu urumva cyane sometimes ugasanga nyene ariho n'abafana bamwe gisema babasha gutahura bakavuga bari nyene ibintu birukunya kandi utarinze kubabesha ngo duhimbe bya bintu z'ububeshi kugira ikinye wo byakibwira ati bari ndashaka kubeza $20 nasema fresh muzo mugize neza ese ashaka kubeza 10 agasenka agasa ibiki nyene ibintu nk'izo so kandi zo zose rero bivana n'ukungene twagiye twigaragaza nk'abantu banyabo kungere dusanzwe turi mu buzima busanzwe kuko tukaba tumeze nka Berry Chris tuvuze ati ngo telefone yise yani iheze umuriro icana urumva n'umuntu abagufise ko mutso kuvuga ati ndashaka kumuza uyu muntu akagura basi n'igitumbura c'umwana ntabwo yobasha kubika ko abazinira ati bajya abantu barishobora so muco make ntabwo nigeze niyumvira kubigabanya ngo cyane kubireka ahubwo ico nekereza no kuboro yani n'ukuntu umuntu ashobora kwabo kubirushiza yene tukabishaka kurundi rwego sisi wowe bivuga ko iki mbe wewe ntiwigeze wiyumvira
ubu sino mubwira umugabo ibintu bya social media tubivemo turondere indi life kuko abagore benshi cyane abakobwa benshi naho tutinjira mu ngo zimwe zimwe ugufuwa kw'abagore utandukanye nuko abagabo usanga umugore avuga none twaguma muri life yo kuvuga tugume muri social media how will our life change ukiyumvira ibintu nk'ibyo ntabwo wigeze wiyumvira kumubwira umugabo wawe do quitting this game icambere cyo nubwo itonzi nuhoro okay kuranda gwanje ivyo ntavyo nigeze niyumvira sivyo me ivyo onye urashaka kuvuga ati ndi umugore nshaka bigenda uko unyesimaka ngo uko kuntu bivuze ngo ariko bica bigenda sivyo mbere uretse ko ushaka kumubwira umuntu ikintu ati ikintu tukigenza uko atagishaka kitokunda ucubabara cyane uravyumva rero ubuzima bwa social media navuga ko ni nkabwo ubuzima bwacu sinari guca ndamubwira ngo sinari kwiyumvira ngo ndamubwire ngo tubireke hama bigende gute kandi azi byanatugabura kandi nivyo binatubeshejeho kandi sico nyene urabona nk'ivyo bintu sevuze ngo byo kubwira umuntu agire ko abaye ikintu gituma umuntu wenda agira amakenga ujya avuga ati bino bintu ndimo ngomba kubihindura ibaze twamaze hafi y'ikintu cyame hafi nk'imyaka 2 yo bari yani twamaze ikintu hafi kirenga nk'imyaka 2 dukoresha telefone imwe urabona umva dukoresha telefone yo ubu bisiganye n'aki message akayishura wake message tukayishura bisigwa ati nta kintu kimwe cy'abagiyari kugira ngo cobasha kuza gidera ibo by'amakenga nyene mu rugo nyene ibintu nk'ivyo ubona kuba kubuza umva ntabwo bwari kirenga nawe wakubwira ko tutari twizerana nta mafaranga twari tugufise kugira ngo tubashe kugura ngo tugure ngo tubashe kugura telefone ngo yani zibiri yani zidukwiye twese ese byashobora ngoma yuko dukoresha telefone kandi telefone twanakoresha narwo wanayegendana ubwo ko ni bure busimu moja hivi wa Sony uko bukipasuka unatumikisha suri unasese reboro ile yani ikwira bakega ku nyumba yani musego ku nyumba ndo bana kandi jabo twayikoje hafi ikintu yani kiringo kirekire cyane aho rero ntarinjira kure hari akantu nagira nigizemo cyane nkunda kubona ubuzima bwawe wowe n'umugore nkaraba n'ubuzima bwakoresha umwanya n'umugore wiwe n'abantu mwiyakiriye kandi abagore babo bariyakiriye baravuga we love our husbands kandi tugakunda ku buryo bateye nuko bari ariko abandi ugasanga bavuga jewe sinubwira umugabo nkanaka yitwara muri burya buryo jewe sinogira umugore nkujya ayitwara muri burya buryo ariko mwebwe muraresista n'abagore bararesista nashaka mbaze ava yuko ninjira mu kabazo ka nyuma kugira ngo tumere nk'abagira basozere igice ca mbere nagira mbaze mbe wewe ubwawe ni giki wohanura aba bastari bagenzi bawe maybe muhuriye muri entertainment bafise abakobwa bobo ari ukwinjoyinga batiyumvira babashire mu rugo babane kuko ndabye par exemple nk'umugenzi wanyu Samba Famba ni imyaka myinshi yabanye n'umukunzi wiwe ariko ntiturigera twumana cembe vuga mariage biki ariyo nabandi hiyo hanze sinabavuze ariko barazwi bama mu rukundo buri munsi mbe wewe ubyumva gute ico kintu wowe ucumva gute canke ubahanura iki je ngahonya ariko ukuntu usanga uhanura umuntu bikasaba nkaho umengo umucira urubanza ariko je nabwo no bacira urubanza kubera ko je maniza ko kira muntu wese afise intumbero yo gukora ikintu kandi biva no kungena aba yarakuze umva twebwe je nakuze numva bavuga ati ngo abako twakunda no kunabiganira na sisibi inda zibuka ico gihe twari mu gatungu ndiko ndamwerekeza ari wabo mugahaye tugikundana naramubaje ikibazo kivuga ati mbega iyo umukobwa atwaye inda agaca ikura ikibazo murekaremo ikibazo kibari kubera iki aca aravuga ati ikibazo kibari kubera umuhungu aba yihakanye yonda umukobwa agaca avuga ati rero ni ngomba kwikora ahubwo ikibazo ntabwo cari cyo nabwo ikibazo ni kujya kubura usanga imiryango baba barakuriye ngo bavuga ati kujya kuntu kira kintu cyose kiba udashaka gutahura umwana uramufokea unamupiga unafana uko sema sasa hapa kama nimba umuhungu amaze kunyiha sigura ati rero ni ntabwo ari kuva umuhungu aba yihakanye yonda akaba ari cyo gituma uwa n'umukobwa aca kura mwiyonda ahubwo abatinya abi wabo cyane kuruta kungene wowe abatekereza ibintu bikwiriye so goroje cyaravuga ati rero nimba ibi bintu bisigura yuko abakobwa baba bafise ubwo bwo gutera inda bisigura nzavuga ati umukobwa jewe nubwo tuzo twaryamanye to akambya Stone Jeff sinda yawo
Chrome yani nta mpamvu nimwe mbafise yo guhakana kuko mba mvuga ati rero ni jewe cyambere kwana nsa nikeneye n'umwana honestly ntabwo byaba okay wenda twarakubaganye biraba ariko amaze kumbya ngo afite nse ngo but it's fine niba ufise indivyo ni vyiza anambye ati Stone wapi uri kurigirisha ivyo bintu kurigisha wapi ndabizi ko kuragija abari ni kuko Imana jewe yani umwana niba ufise inda ivyo ni vyiza cyane so ubwo rero biba bivana n'ukuntu umuntu aba yagiye akura je narakuze mvuga ati rero ni yani maze kugira umugore yani maze kugira gusa umukobwa n'umunda nakambiye ko afise inda ni ngoma zo shimbana nawe pe kubwibera ko nizeza yuko umwana abakeneye uburere bw'abavyeyi bose babiri sasa kuvyekeye bafamba n'abakina baki usanga abona bafise ibanga ryabo ribatuma batagira araho usanga famba se wiwe na mama wiwe bama bagwana akachavuga ati rero ni mimi ndao waga kwa sababu naona vitu yenyewe bazazi yangu banafanyaga labda na mie kwangu ndogo sibitakuwaga ukacusanga abantu barako bagenda baba mu buzima batinya gukora ibintu bivaye n'ubuzima bwabo babonye ku bandi bantu ariko bakibagira ati yuko papa wiwe na mama wiwe ni papa wiwe na mama wiwe kandi umukobwa azobana nawe ntabwo ari mama wiwe azoba ari undi mukobwa so mucamake rero nka twewe na Stone twafashe turakria wenda ukuntu dukeneye kubaho byo tujaki kuyiga mtu tujaki kuiga mtu tunaheshimisha yetu ndio maana ukiona hata yani ndama video twakora twaje muri style yacu itandukanye ngo ngene zindi couple zagenda zibikwa tuvuga ati kuko tukoze ivyo twebwe twakreye tuzobikorana ubushobozi bwacu aho zitote tuzonanigura tutapandisha kamikono kandi n'abantu nyene bazotwakira nk'isanzwe sasa rero nimba bumva yuko kugenda bajyamana n'abakobwa gukunda nabo yani kuowa sio fe yani bumva atari vyiza shabaribeshe cyane nimba bafatira yani migambi ku bandi bantu barabire kuri Stone and Sisi barabire kuri Solution Couple barabire kuri Nuzeye kuri Alvin Smith na Nilna barabire kuri abo bandi kubera ko bavuga ati ngo yani ngo umujyambwa umwe atukisha umuryango byo ibintu ntabwo ndabyizera ni kubera kino ni kintu kibi citirirwa abantu ijana ariko ikintu ciza ni citirirwa abantu ijana ese yani baye kuza bashingira ku bandi bantu babayeho nabi basi bafata umwanya wo gutekereza ko hariho n'abandi bantu babanye neza mu ngo zabo rero ashobora impamvu yo kurongora bakunzi ba Stone na Sisi ndibaza mu ncamake mwumvise ubuzima bwa Stone na Sisi yuko atari bwa buzima mwebwe mwahora mwiyumvira maybe barafakinga life kuko buri muntu iyo yiyumviriye Stone cyangwa kwiyumvira Sisi aba yibaza yuko ibintu byose bakora ari prank. Ego birashoboka kuba sintungane bashobora kuba bambeshe ariko murababura ku maso namwe muca mugira commentaire aje mukavuga Story ngene ndiko ndamuraba kuri kamera biboneka yuko ari ibintu yahishije muri iyo koti yambaye maybe yatubiye ukuri cyangwa sharaba iranabonerana ningene nabasanze nabasanze ngani mu gitondo turi sanga turi saine urumva Stone wewe abyuse abyukira mu ikoti urumva ngo wewe ajyamana n'ikoti kabisa rero namwe muze mwitegura ariko ntimuce mubora ibiganiro muce muvuga ngo umuntu agiye kutuvumbura reka tuze tujyamana amakoti cyangwa tube tujyamana impuzu ya makeup kugira ngo tubyuze mu gitondo bibaze batuvumbure bisa nabi no sinabateguje sinabatelefone no bambeshe vraiment gusa reka tubasigire igice cya kabiri tuzoza kumenya byinshi mu byo baduhishije cyangwa muri byinshi tutababagira kandi jezi zakunda kunjya ukuntu keshi nkunda kuvuga cyane yani yeye ajoge kusema yani cyo pincha pili hicho na mimi ndakuwa namusikia tu tutageuza taikala hivi mimi nikale hivi bari na hanta sivyo tuni n'umuntu agira amajambo agira inyisho kandi inyishagira oya izo nyisho ubiriza no kivuga ico ni wakivuga ikiganiro cyatuwe zo kuganirirako rero wewe iki ni kibazo kizoza mu biganiro tuzokora ubukurikira nashaka kwanza musezera abakunzi banyu abakunzi ba Stone na Sisi mubabwira akajambo keza bivanye n'ibyo urumva umukunzi wagukunda utegeza kumutegerera aka gift. So guys, to be honest, reka tubashimire ku mwanya wanyu. Je nk'akajambo kamwe novuga ati kila kintu cyose ushobora kubukora mu buzima bwawe yani ugikorane n'umutima ukunze udafekinga ubuzima bwawe kubera ko udafekinze ubuzima bwawe abantu bazomenya ko kategori bazogufatako urumva bijya bintu muzo mumva bino bintu bizobagora ngo motivation ati ngo gukora ibi biriya bitandukanye ngo ati ngucanganya abansi bawe wapi
ariko usanga muri ba bantu bita ko ari abansi bawe ari uba warabihimbye kubera ko abantu dutekereza ukuntu gutandukana kwacu usanga ari ukuntu witwaye na wa muntu yari kuba umuntu wanyawe mu buzima bwawe agaca hinduka umwansi wawe ari we wabimuteye. So rero be honest mu buzima bwawe nyine ubekinge shuko kira kintu cyose wumva nyine ko kene kandi gumba gutuma wishima amadeni gishimisha abandi. Yani usanga wa buzima buri perfect. Swear uzogaruka kunshimira mu nyuma. Sisi yo no ubwiye abakozi bawe gute? Nibyo biriye. Boneka yuko abakunzi bawe babonye bakubita amakofi bakaza kubera iki mu nkunda. Kweki bankunda. Sinzi cyo bankundira. Agajambo kamwe ku bakunzi bawe re. Babwire Okay, kujya bankunda ndabakunda icambere. Chakabiri. Agitsa kabiri niko. Chakabiri ugomba kubabwira ijambo ryo kuba motiva. Karabona. Babandanye bagukunda canke bageze nga sikuvuga ngo babandanye bankunda canke bageze nga ushobora kubategeka ico nzi coco kunkunda ni bashobora guhagarika. Kandi abo bankunda ndazi yuko nabandi bari inyuma. Urumva bankunda bagiye kurushiriza. So rero kuba badukunda turavyishimira. Natwe turabakunda tu. Sinumva ko bavuga ibirenze bisumba ibyonya. Hamwe bazi ko dufekinga ubuzima ni tufekinga. Ubuzima ni turabo turibo mu bisanzwe. Yeah. Okay, bakunzi ba Stone na Sisi, this is the first chapter. Tuvuga ko ari chapitre ya mbere. Dutume gishika kure kuko ikiro kiri mu kiganiro kindi ca mbere mu biganiro twakoze yani gipanze neza. Okay, twizere yuko mu gice gikurikira sinzobateguza ariko mumenye jewe nza sindabavumbura amivumburo je ngira ariko nza kuri gahunda yanje apana gahunda yanyu kuko ninababwira gahunda yanyu nsanga Stone yisiga parfait yaje parfait rambangamira ngasanga ni dread yahinduye none yo perfume irumvikana muri kamera perfume ndurumva muri commentaire hari abakubwira Stone zijya parfum wisigeze urazitubangamira bakuzi ba Stone na Sisi reka tubasezere kandi tubabwire mugume mukunda ikiganiro kigiye kuza kuba vibe kuri mwebwe si kuri Stone na Sisi ni kubakunzi bose n'abakunzi ba entertainment n'abari muri industry y'u Burundi ciao ciao.